Bakunzi bimbonesha kure ni radio agaseke turabahaye mwiriwe canke bwakeye bivanye naho muherereye. Iki ni kiganiro canyu tuyabungabunge. Turabahaye ikaze rero uno munsi turi mu bitaro Hôpital Tanganyika Care biri mu Kinanira aho tugira tuganire n'umuhinga mu vyo kubaga ibivyimba vyo munda muganga Sylvestre Kabura agiye kutuyagira ku ngwara ya kanseri. Musanzwe muzi yuko ingwara ya kanseri ari kiza gihonya abantu benshi cyane, ari ingwara igeramiye abantu. Tugiye kumenya byinshi kuri iyo ngwara. Mbega iyo ngwara imeze gute? Umuntu amenya gute ko ayifise? Umuntu ayivuza gute? Mbega iravugwa igakira? Ubuhinga bwo kuyivura bumeze gute? Mbega mu Burundi ubwo buhinga burahari? N'ibindi bibazo byinshi tugiye kubiganira na muganga Sylvestre Kabura asanzwe ari hano kugira ngo atuyagire. Reka tumutege yombi. Murakoze, nitwa muganga Kabura Sylvestre, abandi umuhinga mu byo kubaga, spécialiste en chirurgie générale avec chirurgie minée invasive, ni kuvuga ubuhinga bwo kubaga tutuguruye bwa none. Nkaba mbaga cyane ibivyimba vyo mu nda, ibivyimba vyo mu gikiriza n'izindi ndwara. Hanyuma nkaba nkorera hanini ku bitaro vyigenga vyo mu Kinanira, ibyo bita bishasha, ibyo bita Tanganyika Hospital. Murakoze. Murakoze. Hanyuma rero tugiye kuganira ku ngwara ya kanseri. Iyo ngwara abantu benshi ni ingwara ibahitana mu bisanzwe batiteguye, batigeze babimenya. Mbega kanseri mu bisanzwe, iyo ngwara umuntu yumvise kanseri yo yimenya gute niki? Murakoze. Indwara ya kanseri ni indwara navuga yuko iri mu ndwara zitandukira. Ni indwara ifatiye ku buryo uturemangingo canke utunyangingo twigwiza, ibyo bita mu gifaransa multiplication cellulaire. Ni kuvuga yuko mu rutonde rw'uko utunyangingo twigwiza canke renouvellement cellulaire hariho kutubahiriza uko utwo turemangingo tuvuka canke dupfa mu mubiri w'umuntu, bigatuma habaho icyo twita ibivyimba, no kuvuga le tumeur, aribyo rero kenshi twita cancer. Kenshi rero ni nuko twabivuga mu Kirundi. Kenshi ibyo bivyimba biraheza bikonona umubiri aho biba biherereye, bigahitana amagara y'abantu. Umuntu wese ashobora kurwara kanseri? Ego cyane, umuntu wese ashobora kurwara indwara ya kanseri. Ariko nkuko nabivuze yuko ari indwara ifatira ku kuntu uturemangingo cyangwa utunyangingo tugize ibice by'umubiri w'umuntu twisubiriza. Bisha byumvikana yuko hariho imyaka iyo ndwara iba ikaze, nkuko hariho ubwoko bumwe bw'amakanseri bushobora gufata igitsina kimwe ariko ntibufate ikindi. Ni kuvuga namba nk'uturemangingo dusubiriza ibihimba vyirondoka ku mugabo sico kimwe no ku mugore, kubera ko hariho ibihimba umugore adafise cyangwa umugabo adafise. Hariho igihe usanga iyo ndwara ikarira abagabo, umugabo cyangwa umugore, canke akenshi ikara ku bantu bafise imyaka ikuze, kubera yuko ariho umubiri w'umuntu umaze kuruha, bitagishobora yuko utosora neza udukosa tubaho nk'uko kuntu uturemangingo twikora, no kuvuga le contrôle de la multiplication cellulaire mu rurimi rw'igifaransa. Ariko mu bisanzwe ishobora gufata abantu bose kuko hariho n'iziba zivuye kuri mvukana.
bisigura yuko kanseri ziri ubwoko bwinshi kuko urumva hariho kanseri z'abantu z'abapapa hakaba na kanseri z'abagore muri rusange iratandukanye ziri ubwoko bwinshi ziri ubwoko buhembere. Murakoze. Kanseri ziri ubwoko bwinshi ariko kandi zifatiye ku bihimba bigize umubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo hariho ibihimba dusangiye hariho ibihimba tudasangiye. Rero hariho kanseri ziba zivuye ku turemangingo tujanye nk'akarorero n'ibijanye n'iby'amagufa, uturemangingo tujanye n'ivy'imitsi, uturemangingo tujanye nk'akarorero n'ivy'amaraso canke uturemangingo tugiye dukora nk'ibijanye n'ibihimba byo kwigwanira. Donc mu gifaransa niho bica bisigurika neza. Bavuga bati les tissus de soutien, les tissus osseux, les tissus musculaires, donc les tissus sanguins. Rero utwo turemangingo twose tugize ibyo bavuga nk'ibice by'umubiri turashobora kuvamo kanseri. Kandi iyo tuvuyemo iyo habayeho icyo nokwita perte de contrôle yuko ayo uko turemangingo canke amaserere yisubiriza niho haca havamo kanseri. Ubwoko rero ni bwinshi cyane, nta biragoye kuvuga yuko ushobora kubimenyera icyarimwe. Tuvuge yuko rero nka kanseri y'ibere ni kanseri y'abagore, kanseri de prostate ni nka kanseri y'abagabo. Yego cyane. Mbega kanseri iravurwa igakiraho? Kanseri iravurwa igakira bivanye n'igihe umurwayi yayimenyeye. Ikindi nuko kanseri ishobora gukenera uburyo n'ubuhinga bwinshi bwo kuyivura. Rero iyo umurwayi ashoboye kuronka ibisabwa byose kugira ngo iyo kanseri iravurwa igakira, ku buryo hashobora kubaho yuko igihe umurwayi ashobora kubaho ubuzima bwiwe nk'uko abandi bose babaho. Murakoze. Mbega none aha mu Burundi kanseri barayivura? Gushika ubu ngaha mu Burundi mu minsi yahera kanseri cyari ikibazo kuko ubuhinga bwo kuyivura ntibwari bumenyerewe, ntibwariho kuko nk'uko mejeje kubivuga ni uburyo bwinshi bwo kuyivura kandi bivana n'igihe bamenye iyo kanseri. Ni ukuvuga le stade aho ibigeze igihe bayitoye mu mubiri w'umuntu. Rero ngaha mu Burundi turashobora kuvuga yuko gushika ubu ku rugero tugeze ko kanseri irashobora kuvurwa igakira bivanye n'aho tuyitoreye n'aho yari igeze. Hanyuma naho hari ibyo tudakora mu Burundi, novuga yuko gushika ubu dushobora kwemeza yuko ku rugero rushika nka kabiri, ni ukuvuga ngo nka deuxième degré de classification, kanseri ngaha mu Burundi gushika ubu turashobora kuyivura kandi umurwayi akabandanya abaho neza. Rero tuvuge yuko bagiye bahora bagenda kwivuza hanze, tubona bafata indege mu Burundi yuko hari ahantu bashobora kuza bakivuza kanseri. Mbega n'iryari kanseri bayivura igakira? Abantu mbega bo kwitura nde igihe bagwaye kanseri? Mu gihe umurwayi amenye yuko agwaye kanseri, ikibazo cya mbere ni uko abanza kumenya yuko mu by'ukuri ari kanseri, hanyuma akamenya n'urugero igezeho. Umurwayi ahejeje kumenya ko agwaye kanseri, icyo yihutira ni ukumenya umuganga yitura, kuko mu buryo bwo kuvura kanseri
hariho kanseri zisaba kubagwa, hariho na kanseri zisaba yuko ubona n'abaganga bajejwe kuvura kanseri abo bita les oncologues kugira ngo baguhe imiti. Barahari nabo nyene yego barahari cyane kugira ngo baguhe imiti ishobora kuyonza ico kivyimba. Rero kugira ngo kanseri ishobore kuvugwa novuga ko ari nka bishasha mu Burundi, nuko atamuganga umwe avura kanseri, naho aba umushirurgien, naho aba umu-oncologue, naho aba uwundi muganga ari we wese abwirizwa, hariho icyo no kwita inama y'abaganga ibwirizwa gukorana kugira ngo yige ku kibazo cy'uwo murwayi afise kanseri, n'icoherwako, icotangurirwako, n'icokurikira kugira ngo umurwayi avugwe neza, amagara yiwe ashobore kurokorwa canke se ashobore gukurikiranwa ku buzima bwiwe hatabayeho ikibazo kinini. Mbega ni ryari umurwayi ayikiranywe imiti, mbega ni ryari bisaba yuko bamubaga? Iyo ndwara irakira burundu by'ukuri gahera canke umuntu nyene dora tubona abantu benshi bumvise urwaye kanseri bumva yuko umengo biraheze, naho twumva bagiye kwivuza ucumengo umuntu ntiyakiza? Murakoze cyane. Kugira ngo hafatwe ingingo yo kuvura umurwayi afise kanseri, ubwa mbere ntabwo ari ingingo y'umuganga umwe. Uko twari tubimenyereye kera, nta baganga, aba baganga bakoresha ivyuma byo gupima, abo bita les radiologues canke bakora ivyo bita radiodiagnostic, ni ukuvuga gupima canke gusuzuma indwara biciye mu buhinga bwa none bwa imagerie. Abo nta bari bahari mu Burundi mu myaka yahera, canke se abari bahari bari bake badafise ibikoresho bikwiye. Ariko ubu baramaze kuboneka, hariho abaradiologue benshi, turafise ivyuma amascanner mu Burundi, turafise IRM mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga yuko abo barafise uruhara ntangere mu kwerekana ikivyimba aho kiri, ibihimba cafashe uko kingana, ku buryo bica bitworohera gufata ingingo. Hanyuma ikindi nuko gushika ubu hariho tumaze kuronka amalaboratoire apima utwo tunyagingo yuko mu by'ukuri turimo kanseri canke atayirimo, kuko nicyo kibazo ca mbere abaganga bakunda guhura naco, ni kanseri yihe, n'ubwoko buhe, igeze he. Hanyuma ivyo bihejeje kuba hamaze kuboneka inyishu, nuko imbere yuko hafatwa ingingo yo kuvura umurwayi, yaba yo kumubaga, yaba yo kumushira ku miti, yaba iyo kumurungika hanze kubivanye n'ibyo tudakora, canke bivanye naho ico kivyimba giherereye, ku buryo ashobora gukora ibyo bita amaradiotherapie canke chimiothérapie, bahabwirizwa kubanza gukoranywa inama ihurikiyemo abo baganga, iyo bita réunion de concertation multidisciplinaire, ukuvuga RCP. Iyo iba irimo abashirurgien, abaginekologue iyo ari indwara z'abakenyezi, abaradiologue, bapima, aba-oncologue, ni ukuvuga abahinga bakaruhariwe mu kuvura kanseri bakoresheje imiti, cyo kimwe n'aba-anatomopathologiste, ni ukuvuga n'abaganga bakora mu malaboratoire yo gupima iyo ndwara ya kanseri. Ni ukuvuga yuko murumva yuko ni inama, nuvuga ko ari nk'inama rukokoma, kugira ngo ntihabeho ukwihenda k'umuganga mu gufata ingingo kuvura iyo ndwara ya kanseri, kugira ngo soit cyo kimwe abe yovura kutariko mu gutangura kubaga umuntu bidakenewe, canke amushire ku miti yari kubagwa agakira.
rero umurwayi yavuwe neza abwirizwa guca mw'iyo nama, nta muganga umwe ashobora kwihereranya indwara ya kanseri. Ni ukuri n'amakosa. Murakoze. Mbega iyo umuntu agwaye kanseri mu Burundi, ubwo buhinga bwo kubagana bwo burahari? Mbega buhari bungana gute? Abahinga barakwiye ko tuguma tubona abaganga bamwe bavuga ngo bagiye gukorera mu mahanga, ubwo abahinga barahari kugira ngo babage iyo ndwara? Ego abashiririje bariho mu gihugu cy'u Burundi, ariko gushika ubu haracariho ico novuga nk'ubukene bw'ibikoresho. Aho novuga ko hari ibikoresho ni mu mavuriro yigenga, naho usanga hariho ikibazo c'uburyo ku bagwayi bwo kuriha. Ariko novuga yuko naho ubuhinga bwo kubaga ibivyimba no vyita mu gifaransa cyo bita chirurgie cancérologique et avancée, bugoye gukurikiza, ariko abashirije barashobora kuboneka. Yego, ivyo ni navyo musanzwe mukora ngaha? Ivyo nivyo dusanzwe dukora ngaha, ariko je novuga ko ndi nk'umushirije umwe ashobora kubaga ibivyimba vyo mu nda hamwe no mu gikiriza. Ariko hariho abandi bashiririje bashobora kubaga ibivyimba vyo mu mutwe, bashobora kubaga ibivyimba vyo mu magufa, bashobora kubaga ibivyimba bifatira mu bihimba vy'irondoka. Ni ukuvuga yuko mu vy'ukuri gushika ubu abahinga bariho, ubakeneye barashobora kuboneka. Nkeka ko hashobora kubura ibikoresho mu bitaro vya leta. Yego. Murakoze. Mbega none iyi ndwara abavuga benshi bavuga ngo ni kabutindi, abandi bakavuga ngo ni guba, abantu benshi twama twumva yabahitanye kandi kabahitana mu bisanzwe ata muntu yigeze abimenya. None kanseri yo bifise ibimenyetso nko kujya kwizindi ndwara, umuntu twomenya gute, umuntu yomenya gute yuko agwaye kanseri kugira ngo tuyikingirana cyane cyane yuko ivugwa iyo umuntu nkuko mwabivuze ayimenye hakiri kare? Murakoze cyane, ikibazo ciza. Mumajije muti umuntu yomenya gute yuko indwara agwaye ari kanseri? Icya mbere na mbere nuko abagwayi bo kwihutira gushikira umuganga, kandi bagashikira umuganga w'umuhinga, kuko kuvuga yuko ugwaye kanseri natwe ubwacu tubitangariza abagwayi iyo turonse zijya nyishu zivuye muri laboratoire y'abahinga banonosoye ivyo gupima amakanseri. Ni ukuvuga rero umugwayi igihe cyose akiri muhira afise ikibazo ntashobora kumenya yuko afise kanseri mu gihe atarahura n'umushirije canke ubundi muganga ashobora gufata uduce tumwe tw'umubiri tugwaye kugira ngo aturungike muri laboratoire kugira ngo badusuzume. Ariko kandi tugarutse, hariho imyaka umuntu uwo ari we wese yabwirizwa novuga kwigengesera no kunyaruka kwivuza igihe hariho akabazo kamubakiye. Ni ukuvuga yuko ubwoko bw'ibivyimba byinshi cyangwa amakanseri arakara inyuma y'imyaka 40. Iyo ni age, kuvuga nka age moyenne. Abantu batanguye kugira iyo myaka babwirizwa kumera amagabo igihe cyose bumvise akantu kababakiye. Ariko kandi ntikibuza yuko hariho ibivyimba canke amakanseri y'abana canke y'abandi bantu b'imiyabaga bagifise imyaka mikeya. Yego. Tuvuge rero yuko kanseri mu bisanzwe nta bimenyetso igira nka kujya kwizindi ndwara? Kanseri irafise ibimenyetso kujya kwizindi ndwara, kandi ibyo bimenyetso bigenda bivana naho iyo kanseri yafashe. Nk'akarorero, reka mfate ku bijanye n'ivyo jewe nkora. Kanseri ifatiye
mu bihimba bihingura ivyo kurya, kuvuga les cancers digestifs zifata zifise ibimenyetso bijanye n'ivyo bihimba nyene vy'irondoka. Ni ukuvuga yuko umurwayi atangura abona yumva ibintu bihinduka uko ku bijanye n'ihingurwa ry'ibifungurwa, kuzura inda, canke kugira ikibazo agiye ku mwanda mukuru, ni ukuvuga constipation, kubona nk'amaraso agiye ku mwanda mukuru, guta ibiro. Hariho igihe biza ari ibintu vyo gushobora gusa, canke ugasanga haje ibintu vy'ububabare bwo mu nda bitaboneka neza ico buvuyeko. Kenshi rero ivyo bimenyetso bifatanije n'imyaka canke n'igihe bimaze, hari igihe usanga bimaze umwanya munini, amezi 4, 5, 6, umurwayi biba bibaye vyiza yuko yegera abahinga kugira ngo bamurabire nyabuna ntahave aguma afyina ibintu birinde gushika kure, kuko iyo tuyitoye hakiri kare, mu vy'ukuri iyo ndwara turashobora kuyivura kandi igakira, akabandanya yibereraho ukuri atakibazo. Mwavuze ingene iyo ndwara ivuka mu mubiri, mbega nta bintu biba byayiteye ko hari abantu bavuga ngo umuntu ngo yanduye kanseri ngo kubera igikomere yagize, abandi ngo kubera n'itabi, mbega nibiki umuntu yokwirinda kugira ngo ntiyandure kanseri? Murakoze. Mu bijanye n'ibitera kanseri hariho ivyo novuga biri mu muntu we ubwiwe nyene. Ni ukuvuga uko umuntu aremye, ibyo yakuye ku bavyeyi biwe, ni ukuvuga les facteurs génétiques. Ariko hariho kandi les facteurs ibiterwa n'imibereho ya minsi yose. Ibiterwa n'imibereho ya minsi yose ni ibi bijanye n'ivyo dufungura. Hariho kenshi itabi, hariho inzoga nyinshi, hariho ibi bintu vy'imiti itari contrôlée, hariho icyo novuga stress. Stress no kuvuga novuga uyu muhangayiko w'ubuzima bwa minsi yose birashobora gutuma ukwigwanira k'umubiri canke ugukosora ibijanye no kwigwiza kw'amaserire, donc la multiplication cellulaire, bitsindwa hanyuma bigatera kanseri. Hariho kandi ivyo novuga ayandi ama infection, dukunda kuvuga ngo ubucafu duhura nabwo bw'ama virus canke ama bacterie ashobora gutuma umuntu agwara kanseri. Rero mw'ivyo hariho ibyo dushobora kwikingira, hariho n'ibyo usanga dufise uko nyene, bisaba yuko tuguma iminsi yose twisuzumisha ku bajejwe amagara y'abantu. Mbega ni gute umuntu ivyo vyose yovyirinda? Turumvise yuko harimo ivyo tuba dufungura, harimo ivyo usanga ari infection, harimo kandi na stress. Ni gute umuntu yoja akora iki kugira ngo yirinde, agerageze ntahure n'ubwo burwayi ibishoboka? Ego murakoze. Ibishoboka nuko umuntu wari wese ahari acungera neza, yirinda mu vyo afungura canke mu vyanywa, ntihabeho kurenza urugero. Kenshi itabi murazi yuko twebwe iwacu kwa muganga ntituryemera, kuko novuga ko ari nk'inkwezi y'amabi menshi. Ku bijanye no kunywa inzoga, mu vy'ukuri ntushobora, twebwe nk'abaganga ntidushobora kubuza kunywa inzoga, ariko kandi turasaba yuko abantu bogerageza kunywa, kugira urugero
bagera ko mu kunywa inzoga. Rero ni hamwe n'ivyo kwirinda stress, gukora ibikorwa byo novuga activité physique, sport, birafasha umubiri yuko uguma umeze neza, kuko umuntu anywa inzoga nyinshi akanywa itabi akaba afise umuvyibuho urenze, murumva yuko uko umubiri wigwanira sico kimwe n'umuntu asanzwe afise ubuzima navuga yuko bumeze neza, adafise ibiro, atarenza kunywa inzoga canke atanywa itabi. Tubwire cyane cyane kuri ivyo musanzwe mukora vy'ubuhinga bwo kubaga iyo ngwara. Ego murakoze. Kubijanye rero no kubaga indwara ya kanseri, icyo abantu bomenya nuko hariho ubuhinga bwo kuyibaga ku buryo iyo ndwara yose ihera. Ubwa mbere na mbere, ikibazo twama duhura naco mu Burundi canke cahamye mu myaka yahera nuko ababaga benshi wasanga naho bari bamenye yuko ari kanseri, ijya nyama bakuyemo baca bayita. Ariko ikintu ca mbere coco ni kosa rikomeye, kuko ubaze kanseri ugata bijya wakuyemo ni nkuko utokwirugura yibaga, kuko ucubura aho bandaniriza mu kuyivura. Novuga ko no yita nka ko ari nka message nkuru no shikiriza abantu kubijanye n'ivyo kuvura kanseri, kuko kenshi bivanye n'uburyo bisaba, umugwayi usanga avuga yuko uburyo adashobora kujana gupimisha kijya yakuyemo. Ariko mu bisanzwe uko wowe wabaze uhejeje kubaga umugwayi ubwirizwa kumenya yuko kanseri wayikuyemo yose. Icyo umugwayi abwirizwa kubaza inyuma yuko bamubaga kanseri, umushirije wiwe abwirizwa kumubaza yuko kijya yakuyemo yagipimishije. Hanyuma namba yaragipimishije yasanze, kuko rugero navuze rwo kumenya stade ya kanseri, hariho classification y'inyuma yo kubaga. Hariho gutora kanseri bakamenya ati ni kanseri imeze uku, igeze aha bivanye n'ibipimo bijya bya scanner n'ibindi. Ariko kandi hariho iyindi classification bakora bahejeje gupima kijya bakuyemo. Ukuvuga ngo aho umushirije yaciye mu gukata nta kanseri ihari. Uvuga ngo nta masumbi ari mu nda, uvuga ngo ntabwo imitsi itwara amaraso yoba yari bwashikemo uturemangingo dufise ibyo bimenyetso bya kanseri. Ico rero nico kintu conyine gikomeye, ni nayo mpamvu inyuma yo gufata ingingo yo kubaga umugwayi ubwirizwa kumubwira uko vyagenze, kuko isanzwe uburyo bwo kwibaga busanzwe butoroshe bivanye naho iherereye. Irashobora kuba iherereye impande y'amaveso makuru, irashobora kuba iherereye impande y'imitsi isoza bwenge, usanga bigoye yuko ububaga abikorako. Ariko hamwe n'ivyo uhejeje kuyibaga ubwirizwa gufata ico kintu n'itegeko, nta guca ku ruhande. Ubaze kanseri utajanye ico kintu kugipimisha, nta kintu na kimwe uba ukoze kuwo mugwayi, uba umuhenze. Hanyuma ikindi nuko bivanye n'iyo kanseri iyo ariyo, ntabwo kanseri ivugwa rimwe ngo ice ikira ubwo nyene. Umugwayi agwaye kanseri ahejeje kubagwa, kujya inama ikorana kugira bamubage, barasubira bagakoranya iyindi nama kugira ngo bafatire ingingo hamwe uko bizobandanya. Ni ukuvuga yuko ujya mu chirurgien yamukoze aragenda akerekana inyishu yahawe n'abajya baganga bapima
bahejeje rero kuyimwereka arayisubiza mu nama, bagaca bafata ingingo bakavuga ati uyu muntu nagende yicare muhira, azoza araza gusa turaba yuko atakindi kimenyetso gihari, canke se azocara azaraza tumuhe imiti, kuko hariho imiti ishobora kuyonza kwica ajya amaserire ya kanseri. Abaganga bajya abandi baganga abo bita ba oncologue batanga inyuma canke imbere yo kubagwa. Ikosa rinini rero niryo yuko umurwayi mubaga kanseri hama ugaca ugenda ugata kijya wamukuyemo. Ni ukuvuga yuko ntibibaho, kandi ni nk'akamo twotera abagwayi yuko iminsi yose agiye kubaza, abamaze kumubwira yuko agwaye kanseri yuko bazomubaga, abwirizwa kubaza umushirije wiwe yuko ico kintu azojana kugipimisha kugira ntaruhire ubusa. Ikindi naco twabwira abagwayi nuko kanseri duhejeje kuyibaga canke tumuhaye imiti, kuri bajya bayivuza imiti hariho kucungera yuko itagaruka, kuko hari igihe usanga hariho amaserere yari yamaze kugenda akagaruka akagira ibivyimba handi hantu. Iyo rero tubwirizwa kuyicungera, iyo bita surveillance. Kenshi uko gucungera bimara ikiringo c'imyaka 5 ku makanseri amwe, hanyuma ku yandi makanseri bimara ikiringo c'imyaka yose y'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga yuko umurwayi babaze kanseri de poumon, akaroro ni kanseri yo mu mahaha, ni ukuvuga ngo surveillance imara ubuzima bwose, kugira ngo tuvuge yuko uwo murwayi yakize kanseri. Ariko umurwayi yabazwe kanseri yo mu nda, kuvuga y'ama intestin, surveillance imara imyaka 5. Iyo imyaka 5 iheze atakindi kimenyetso na kimwe ca kanseri, cyo tuvuga yuko umurwayi yakize. Naho twaba tubona yuko atakimenyetso na kimwe yerekana, iyo surveillance igizwe n'ama controle ya ecography n'ama scanner n'amaraso n'ibipimo byo mu maraso, bibwirizwa kuba kuri buri mezi 6 canke umwaka bivanye n'igihe giheze. Murakoze muganga Kabura Sylvestre. Mbega nakahe kamo turangiza mutera abarundi kuvyerekeye ngwara na cyane no ku ngwara imaze imisi gisibije ya mpox canke akaranda kava ku nkende? Murakoze. Akamo twotera abarundi muri rusange nuko igihe cyose bafise ibibazo vy'amagara yabo bo kwitura abaganga, hanyuma bagasuzumisha hakiri kare kugira ngo nyabuna ntihabeho inzirakarengane canke abantu iyo ndwara ihitana kandi bari kuyikira. Ikindi nuko twohindura uko twiyumvira, kuko mu minsi yahera twari tuzi yuko iyo ndwara ya kanseri idashobora kuvurwa mu Burundi, ariko ubu naho twovuga yuko hakiriho ibihaze, uburyo bwo kuyitora buramaze kuboneka, kandi iyo itowe hakiri kare irakira. Mbere novuga yuko uko tuyitora hakiri kare niko tuyikira neza kandi bitwaye uburyo bukeye. Ariko iyo tuyitoye bitevye iragorana kuvura, ugasanga binatwaye n'uburyo bwinshi. Aho ni kubijanye no kanseri. Kubijanye n'iyi ndwara iki kizi kiriko kirakera ca mpox, twohanura abantu ubugira kandi guhindura ingendo. Ibi tuzi byo mugenzo wa kera y'abarundi yo kugwana mu nda, yo gusomana, yo gutizanya ibikoresho, twovyikingira tugakaraba neza, tukagerageza uburyo bwose bwo kwirinda kugira ngo ntidushobore kwandura, kuko nkuko mubizi nta terambere rishobora kubaho mu gihugu mu gihe amagara yacu
yoba abangamiwe, uburyo twari gukoresha kwiteza imbere ushobora usanga turiko tubumarira kwa muganga. Yego nkabashimiye rero abariko baratwumviriza namwe bwe mwashimye kugira ku iki kiganiro, murakoze. Reka dushimire muganga Kabura Sylvestre ku kiganiro yaduhaye. Nibaza yuko mwamenye byinshi ku byerekeye indwara ya kanseri. Hanyuma tubashimire namwe mwariko muradukurikirana, mushishikare mudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi Agaseke BTV kuri YouTube no kuri radio Agaseke FM 102.7 naho utaha mu kiganiro tuyabungabunge gikurikira.